Gasubire kubaramutsa no kubaha kaze mwese abanywanyi bacu mwa muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Nizere ko mumeze neza aho muri rya nino hatandukanye mukurikiye amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi tuba turiko turabashikiriza. Murazi ko inkuru zose ziba ziriko ziravugwa mu karere ka Afrika y'ubuseruko tuzibashikiriza yavurwa irya nino kw'isi ndetse n'andi yose bariko baragaruka ko yoba mu bimenyesha amakuru ndetse no ku mbuga ngurukana bumenyi yose turiyatohoza tukayabashikiriza. Nta yindi nkuru iriko iravugwa cane ngaha mu karere ka Afrika y'ubuseruko mu gihugu c'u Rwanda, mu Burundi, Tanzania, Uganda ndetse no mu bindi bihugu vya Afrika. Ni inkuru y'ibibazo vyavutse mwihiganwa rya Miss Rwanda, hakaba hariko harafatwa bamwe mu bategura iryo higanwa bagapfungwa. Kano kanya tuhejeje kumenya amakuru ko iryo higanwa rihagaritswe ndetse hakaba hari n'umwe mu batwaye iryo higanwa rya Miss Rwanda apfunzwe. Apfungiwe he? Turagenda tubigaruka ko turabe biriko biravugwa ndetse n'ibimenyesha amakuru vyo mu Rwanda bitandukanye bikaba biriko birandika ivyiyo nkuru. N'amakuru agezweho ariko aravugwa cane. Turagenda tugaruka no ku bindi mwagiye muranyegezwa, ivy'ubusambanyi vyagiye bivugwa, gushurashuza ndetse no gukoresha imibonano mpuzabitsina ku nguvu bamwe mu bagiye baritabira iryo higanwa rya Miss Rwanda ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye. Vyose turagenda tubigaruka ko kubiba biriko biravugwa, vyose turagenda tubigaruka ko murano makuru. Nimba utarafyonda kuri subscribe ubanza ugafyonda ko kugira igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi urajuba mu bambere bashikirwa navyo. Turazi ko mukunda amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kandi mugenda mumenya ibiba biriko biravugwa irya nino. Mu gihugu c'u Rwanda ibintu bikomeza gufata iyindi nzira, bikaba rero bimeze nabi aho inyuma y'ipfungwa rya Prince Kid yamenyekanye cane mu gutegura higanwa rya Miss Rwanda, akaba yarapfunzwe yagirizwa kwaka igiturire c'igitsina abigeme bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda. Kuri ubu amakuru ahejeje kudushikira nuko umwe mu bitabiriye iryo higanwa nawe nyene kuri ubu apfunzwe, nawe ivyo akurikiranyweho turaza kubimenya muri ano makuru. Turabe n'ukuntu vyoba bifitaniye isano n'ivyipfungwa rya Prince Kid ndetse kuri ubu iryo higanwa rikaba rihejeje guhagarikwa. Kugeza ubu ubushikiranganji bw'urwaruka n'umuco bukaba buhejeje guhagarika ibikorwa vyose bijanye n'irushanwa rya Miss Rwanda kugeza igihe amatohoza azorangira. Kuru akaba avuga kandi ko umwe mu batwaye iryo higanwa apfunzwe kugira hakorwe amatohoza. Uyo apfunzwe n'ibindi vyose bijanye navyo nivyo tugiye kugaruka ko muri ino nkuru twabateguriye. Gira tugaruke ku makuru ariko haravugwa mu bimenyesha makuru vyo mu Rwanda biriko birandika kuri ino nkuru, ndetse tuze no kuraba ico umuvugizi wa RIB avuga kucatumye uyo Miss Elsa Iradukunda apfungwa n'ibindi vyose biri muri iyo dossier. Nyampinga w'u Rwanda w'umwaka wa 2017 Iradukunda Elsa yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB akurikiranyweho ibyaha byo kubangamira iperereza ku birego bishinjwa Ishimwe Dieudonné. Miss Iradukunda Elsa yatawe muri yombi ku cyumweru tariki ya 8 Gicurasi umwaka wa 2022, akaba apfungiye kuri sitasiyo ya RIB i Remera. Umuvugizi wa RIB Murangirwa Thierry akaba yatangarije abamenyesha amakuru ko akurikiranyweho ibyaha birimwo gukoresha inyandiko mpimbano no kubangamira iperereza. Bivugwa ko RIB yatanguye gukora iperereza ku vyaha bifitanye isano na ruswa y'igitsina muri Miss Rwanda muri 2019. Bivugwa ko RIB yatanguye gukora iperereza ku vyaha bifitaniye isano na ruswa y'igitsina muri Miss Rwanda muri 2019. Kuva ico gihe hatanguye gukusanywa ibimenyetso kugeza ejo bundi Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid uyobora Rwanda Inspiration Backup itegura iri rushanwa atawe muri yombi. Amakuru yizewe agera ku gihe dukesha ino nkuru nuko kuva Ishimwe Dieudonné yapfungwa, Miss Elsa yatanguye kuja kuraba abakobwa bose batanze ubuhamya ku ihohoterwa bagiye bakorerwa kugira ngo bazivuguruze imbere y'urukiko. Bivugwa ko yashatse noteri akaja agera
kuri umwe ku wundi akamusinyisha ibaruwa ihakana ivyo yashinje Ishimwe Dieudonné azwi nka Prince Kid. Abakobwa n'abandi bantu kuko harimo n'abasore ngo batanze ubuhamya ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina Ishimwe ashinjwa bakaba baragiye barasinya. Hari amakuru kandi avuga ko mu bantu batanze ubuhamya muri RIB harimwo abakobwa biyemerera ko basambanijwe na Ishimwe Dieudonné mu bihe bigiye bitandukanye. Hari umwe mu bivugwa ko yari afitanye gahunda na Ishimwe muri 2020 aho kugira ngo rero bahurire ku biro bya Miss Rwanda, uyu musore akaba yaramujanye mu rugo rwe nk'uko bitangazwa. Ngo muri urwo rugo ruri i Kanombe mu gisagara ca Kigali, Ishimwe akaba yarahise yinjiza uwo mukobwa mu cumba ce, amwakiriza ikirahure kirimwo inzoga, undi ayinyoye ngo yumva irarura arayireka. Ngo yaje kumuvangiramwo ji, arangije ngo azana urumogi yatekeye amusaba ngo gukururaho gake, maze rero amaze gusinda uwo mukobwa ngo yatangiye kumusoma, undi ngo kuko yari yacitse intege yagaruye ubwenge asanga Ishimwe yamusambanyije. Umusore abonye ko yakoze amarorerwa ku muntu wataye ubwenge, akaba yaramusezeranije ibintu byinshi birimwo kumurihira amashure no kumufasha mu buzima busanzwe, ngo kandi yanamwijeje ko azomufasha akegukana ikamba mu irushanwa rizokurikiraho. Ishimwe Dieudonné uyobora Rwanda Inspiration Backup itegura Miss Rwanda akaba yaratawe muri yompi ku wa 25 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2022. Akaba akurikiranyweho ibyaha bifitaniye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina yakoreye abakobwa bitabiriye iri rushanwa mu bihe bitandukanye. Miss Elisa akaba yatawe muri yombi mu gihe bivugwa ko asanzwe anafitanye umubano wihariye na Ishimwe Dieudonné nk'abantu bafitanye umushinga wo kuzobana nk'umugore n'umugabo. Bivugwa ko ivyo Elisa yakoze byose ngo byari bigamije kurwanira ishaka umukunzi we akaba na fiance nk'uko amakuru atangazwa abivuga. Muti none ibi byaha byose bihanishwa ikihe gihano mu Rwanda iyo fise ivyo vyaha canke iyo wagiriwe n'ivyo vyaha ibihano ni ibihe? Ngira tubanze navyo tubigaruke ko murabe ibintu bishobora kuba yoba kuri uyo Prince Kid ndetse n'uwo mu misi yapfunzwe. Turabire hamwe ico amategeko ahana ivyaha ateganya mu Rwanda ku bantu baba bakoze ibyaha mwene ivyo. Murumva ko ni ibintu bitoroshe gose kandi bishobora gutuma abatari bake bakurikiranwa kuri ivyo vyaha, ndetse tuze no kugenda turaba ico amategeko ateganya nyene nk'uko nari mejeje kubikubwira. Nk'uko rero mu bindi womenya, nk'uko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yompi Iradukunda wabaye nyampinga w'u Rwanda muri 2017 akurikiranyweho kubangamira iperereza ndetse riri gukorwa ku byaha bikurikiranyweho Ishimwe Dieudonné nk'uko nari nabikubwiye. Turabe ico amategeko ateganya. Umuntu wese ukurikiranyweho ibi byaha canke wahamwe n'ibi byaha, ingingo ya 276 ivuga guhimba, guhindura inyandiko canke gukoresha inyandiko mpimbano. Umuntu wese uhimba canke uhindura mu buryo bwari bwo bwose inyandiko canke ikindi kintu canditseho igitekerezo, ashyiraho umukono canke igikumwe bitari ibyo, ngo yonona inyandiko canke imikono, asimbuza abantu abandi, ahimba amasezerano, imiterere y'ingingo zayo, gitegetswe gukorwa canke icarangije kwemeranywa abakoze icyaha. Umuntu wese
kubw'uburiganya wandikisha ibintu bidahuye n'ukuri canke ukora imenyekanisha ritari ryo afatwa nk'uwakoze icyaha cyo gukora ibihimbano. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihadabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'imiliyoni 3 ariko atarenga imiliyoni 5 canke kimwe gusa muri ivyo bihano. Umuntu wese uzi ko inyandiko ari impimbano akayikoresha ku buryo ubwo aribwo bwose abakoze icyaha, iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa ibihano bitegekanijwe mu gika ca 3 c'iyi ngingo. Iyo guhimba byakozwe n'umukozi wa leta mu mirimo ashinzwe canke n'undi ashinzwe umurimo w'igihugu, igihano kiba igifungo kitari munsi y'imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 10 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'imiliyoni 2 ariko atarenze imiliyoni 3 canke kimwe gusa muri ivyo bihano. Urumva ko rero ari ibintu bitoroshe cane muri izi nyandiko zagiye zirashigwa ahabona. Iradukunda akaba asanzwe ashinzwe abaterankunga muri Rwanda Inspiration Backup itegura Miss Rwanda. Iradukunda kandi akaba afunzwe akekwaho icyaha cyo kubangamira iperereza ku birego bishinjwa Prince Kid. Ni byinshi rero byagiye biravugwa cyane. Hari inyandiko zagiye ziraja ahabona, hari inyandiko ivugwa ko ari iya Iradukunda Elsa wabaye Miss Rwanda 2017, ikaba iriho amazina yiwe, ikaba iteyeho n'imikono. Ivyo rero bikavuga ko ari byo yagiye arakoresha. Iyo nyandiko bivugwa ko ari iya Nshuti Divine Muheto wabaye Miss Rwanda, nayo ikaba 2022, nayo ikaba yagiye ahabona. Bivugwa ko rero abo bose bagiye bakora izo nyandiko kugira ngo bazisubire ko kuvyo bari batangaje imbere, bavuga ko ivyo Prince Kid yakoze canke ivyo bavuze kuri Prince Kid bagira babihindura bavuga ko atari vyo. Ivyo rero byose bikaba vyagiye biravugwa. Gusa ikindi nakubwira nuko igihe hasohotse inyandiko iri mu mazina y'uyo mu minsi Miss Iradukunda Elsa, nyuma yo gutabwa muri yompi akaba hasohotse inyandiko bivuga ko ari ye. Iyo nyandiko iri mu mazina ye avuga ko atahohoterwa yigeze akorerwa ubwo yari muri Miss Rwanda 2017. Iyi nyandiko uyu mukobwa akaba yishyizeho umukono ku wa 4 Gicurasi mwaka 2020, ishyirwaho umukono na noteri Witonze Nasira. Muri iyi nyandiko Miss Iradukunda aragira ati: nyuma yo kumva amakuru avugwa kuri Ishimwe Dieudonné Prince Kid ukekwaho ibyaha bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina yakoreye abakobwa bitabiriye amarushanwa ya Miss Rwanda, mbinyujije mu nyandiko mpakanye ko iryo hohoterwa ntaryo nakorewe, ari imbere y'amarushanwa mu marushanwa ndetse na nyuma yayo. Uyu mukobwa avuga ko ibihembo byose yasezeranyijwe ndetse n'umushahara byose ngabihabwa atakiguzi na ruswa atanze. Ati: mbihabwa nta kiguzi na ruswa ntanze canke nsabwe. Uretse iyi nyandiko ya Miss Elsa, hakaba hanabonetse inyandiko bivugwa ko ari iya Nshuti Divine Muheto wabaye Nyampinga w'u Rwanda 2022, ahakana ko yakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Nk'uko rero nabikubwiye nyene ibihano bitegekanwa n'amategeko y'u Rwanda, nkaba nabikubwiye kubirabana n'ingingo y'amajana 276 ivuga ku guhindura inyandiko canke gukoresha inyandiko mpimbano. Umuntu wese uhimba canke uhindura uburyo bwaribwo bwose inyandiko canke ikindi kintu canditse igitekerezo ashiraho umukono canke igikumu bitari vyo, yonona inyandiko canke imikono, asimbuza abantu abandi, ahimba amasezerano, imiterere y'ingingo zayo, igitegetswe gukorwa canke cyarangije kwemeranywa abakoze icyaha. Abanakubwiye ko umuntu wese kubw'uburiganya wandikisha ibintu bidahuye n'ukuri canke ukora imenyekanisha ritari ryo afatwa nk'uwakoze icyaha cyo gukora
ibihimbano iyo bihamijwe n'urukiko akaba ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihadabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 ariko atarenga miliyoni 5 canke kimwe gusa muri ibyo bihano. Umuntu wese uzi ko rero inyandiko ari impimbano akayikoresha ku buryo bwari bwo bwose abakoze icyaha iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa ibihano bitegekanijwe mu ngingo mu gika ca 3 cy'iyi ngingo. Iyo rero guhimba vyakozwe n'umukozi wa leta mu mirimo ashinzwe canke n'undi ushinzwe umurimo w'igihugu, igihano kiba igifungo kitari munsi y'imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 10 n'ihadabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 2 ariko atarenze miliyoni 3 canke kimwe gusa muri ivyo bihano. Ngayo amakuru avurwa muri Miss Rwanda n'ibindi vyose mwategerezwa kumenya. Nizere ko ameze neza mu kanya ndaza ngushikiriza yandi yose ariko aravugwa.